Hewe Baby P araje. Mwafise umunwa wakuze ugiforomaje. Mitandukanye n'imingo yakuze igibijumbu. Mwatwenze na minkanyari. Sawa. Be murakubura. Numwigeme mwiza aririmbye arahibongoza. Yagera mu muhogo kumva agatimba ngo twabi ni Baby P. Sawa. Sawa. Rero turabashimiye cyane gose murabona neza ko umunwa wakuze ugiforomaje uratandukanye n'umunwa wakuze ugibijumbu. Hariho difference. Umukobwa yakuze ajya ibijumbu uramubona atwenze ubona ibintu vyiki ubona ibintu vy'iminkanyari ngavye biveravera ariko murabona yamaze gutwenga Baby P. Ego Baby P. Murabona ko atwenga neza umunwa w'umengo waguye mu makoto. Allo sawa. Uno munsi twateguye conference de presse twerekanye umuririmbyi mushasha yitwa Baby P araje muri game. Vraiment tufise imyaka ibiri turi kumwe, arafise talent, ikindi arafise discipline, so araje indirimbo yitwa Ndaje, hama jeudi tuzosora clip video y'indirimbo Ndaje. Amazina nahawe n'abavyeyi nitwa Muco Bernice Patrice, hama irindi ry'umuziki ry'akazi nkaba nitwa Baby P. Icyatumye sinya muri The Fight Production nka jewe nyene nuko premièrement fise talent kandi fise naho shaka kugera. Vision yanje niyo gushika kure kandi ikigira kabiri gushika kure gute kubera ko nzi yuko abakobwa jusqu'à maintenant umwenga ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi sinzi ukuntu abantu babafata bagiye mu bintu vy'imiziki vy'ibiki. Sa rero vision yanje niyo gushika kure nkuremwe ubwoba n'abandi nje kubamurikira kubacira inzira ndabereke yuko c'est bon twikuremwe ubwoba gusa.